Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Turi ku igenekerezo rya mbere Munyonyo umwaka wa 2025 ni ku munsi wa gatandatu. Nshuti n'abakunzi mwahisemo kurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu baje kubaha ikaze mu hano makuru y'uno munsi, ayo nayo akaba agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Abasanzwe bakora akazi k'uburopozi bw'umusenyi n'amabuye mu ruzi Kizingwe baragiriza bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD mu Kanyosha kubahungabanya mu kazi kabo bakishwa amafaranga babwirwa ko arayo kubakisha ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri iyo zone ya Kanyosha. Mwana makuru murabikurikira. Ku myaka 20 iheze ubutegetsi bw'u Burundi busemerera ko bushaka iterambere mu gihugu. Ishirahamwe Parseme rivuga ko ahubwo ubwo butegetsi aribwo bwabaye intambamyi y'iterambere ry'u Burundi. Mu kiganiro n'amesha makuru kuri uyu wa gatanu, iryo shirahamwe rikaba rihamagarira abarundi kudoma ko urutoke aho hose babona ibitagenda neza. Nayo kubijanye n'ibiciro vya nkenegwa mu ntara ya Butanyerera mu masoko atandukanye mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa ibifungurwa byiyongeye ko amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'ibihumbi 2 ku kilo. Abaguzi bakaba babuze ico bafata nico bareka. Ana yandi ni Mukansase ndabaramutse numwe ndabahe n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Nemeje kubabwira mu ntanga marara zano makuru imyidogo ni myinshi ku baropozi b'umusenyi n'amabuye y'urucekeri bakorera mu ruzi Kizingwe ruherereye muri zone ya Kanyosha komine Mugere, aho bavuga ko bamaze igihe cyababa umwaka bahungabanywa mu kazi kabo na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Bagiriza abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ko babakisha amafaranga ku gafuko kose baropoye, bakabwira ko ariyo kubakisha ingoro y'umugambwe CNDD FDD mu Kanyosha. Eladive Remesha abitwiganira. Abaropozi b'umusenyi n'amabuye y'urucekere bo mu ruzi Kizingwe baganira na RPA bamenyesha ko bamaze ikiringo cyababa mwaka bakishwa amahera ku gafuko kose baropoye n'umugwi uburimwo imbonerakure urongoye n'uwitwa Ndayishimiye Celestin. Uyo Ndayishimiye akaba naherutse kugenwa kuba nyumba 10 muri quartier ya Kajiji uruzi Kizingwe ruherereyemwo. Ku gafuko kamwe abaropozi bagurisha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana 5 hamwe n'ibihumbi 2. Uyu ari mu baduhaye amakuru amenyesha ko batangishwa amahera amajana 2. Abo baropozi babandanya bamenyesha ko bakorera mu ruhombo. Hano basigura ko ku mahera bagurishije ku gafuko banishura abatwarira ivyo baropoye ku mukiriya, abo nabo ngo babishura amahera amajana 5 canke amajana 6. Abo banyagihugu bakaba babona ko iryo tozwa ry'ayo mahera ari ubutumwa bwateguwe na bamwe mu ndongozi zahi wabo zikomoka muri CNDD FDD. Hano amafaranga n'ubwo bayatoza nta shimizo cerekana yuko amafaranga ariko atanga bene igihugu ariko ashika yagenewe. Abanyagihugu bakibaza ati none twebwe amafaranga turiha abo banyagihugu basaba baramuswa quartier ya Kajiji uruzi Kizingwe ruherereyemwo ko bohagarika ivyo bakoregwa. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka uramuswa quartier ya Kajiji Nkurunziza Thierry kugira agire ico ashikirije. Mu gihe abo banyagihugu babwirwa ko batanze intererano zo kubakisha ingoro y'umugambwe, mwomenya ko ivyo bihushanye n'ibivugwa mu itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ryo kuwa 16 Gitugutu 2011. Iryo tegeko rikaba ritomora mu ngingo ya 16 kwa mahera akoreshwa n'imigambwe mu bikorwa itegekanya gukora ava mu ntererano z'abanywanyi bo mugambwe mu bikorwa bisanzwe bikorwa n'umugambwe vyinjiza amahera mu mfashanyo ya leta hamwe no mu ngabire. Arakoze Eloge Dive Remesha.
tukiri muco gisata nyene ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe yahora arangura ibikorwa vyo gucukura ubutare ariko akaba yaratswe ubwo burenganzira kandi ubwo butare bukaba butaramenyeshejwe inzego zibijejwe mu kirengo c'imisi 90 yari yahawe kugira avugane na leta ngo ubu buzofatwa nk'ubwa magendo buce budandazwa. Ivyo bikaba byashyikirijwe kuri wa gatanu n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutare mu kiganiro n'abamesha makuru. Hassan Kibeya akabashikirije kandi ko hariho ibihano bitekanijwe kubakora muri ico gisata c'ubutare badakurikije amategeko. Kurikire Hassan Kibeya umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutare. Nagire nongere kwibutsa yuko dufatiye ku ngingo 258 mu gitabo c'amategeko agenga ubutare ikiringo c'imisi 9 y'akazi guhera itegeko rigiye ku mugaragaro carahawe amashirahamwe kandi amasezerano yabo yarahagaritswe kugira ngo habe ibiganiro bisunze ibiri mu itegeko rigenga ubutare ririko rikoreshwa ubu gushika uno munsi amashirahamwe abiri yonyene Sotrevo hamwe na Sonarek niyo ariko akora hisunzwe amategeko. Ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe atandukanye butigeze bumenyeshwa inzego zibijejwe buzofatwa nk'ubwo ari ubwa magendo buce bwegukira leta. Duhamagariye rero abene gihugu kwerekana aho hose hariko hacukugwa canke hariko hakorerwa ibikorwa byo gucukura ubutare bidaciye mu mategeko ko bo bimenyesha inzego zibijejwe. Abajeje intwaro hamwe n'igisata kijejwe ubutare OBM basabwe gukurikirana ishirwa mu ngiro rya mategeko agenga ubutare. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Uku kwezi gweze gwa gitugutu Uburundi bwashoya mu mahanga amatona 435 y'ubutare bavuga ko bwacukuwe mu duce dutandukanye tw'igihugu. Ayo matoni agizwe n'ubutare bw'ubwoko butanu ku burenga 10 buvuga ko bwavumbuwe mu gihugu. Mu majambo ashikiriza umukuru w'igihugu yizeza abarundi ko bigega by'igihugu bigiye kubomboka amahera mva makungu yongera aboneke mu gihugu kubera ubwo rudandazwa yiyemeje ko rukorwa mu muco ku nyungu z'igihugu. Hariho ubwo rudandazwa uko ruko rurakogwa ruzofasha koko kunagura ubutunzi bw'igihugu amafaranga y'u Burundi asubire kuronka agaciro ikiguzi cy'amafaranga mba makungu naco kigabanuka. Akunguka ubwo rudandazwa rw'ubutare rushobora kuzanira Uburundi n'inzira bitegerezwa gucamwo nivyo tuzoganira mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 2 mu Nyonyo. Umutumire n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Professeur Jean Denzako. Kiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva isaha 1 y'ijoro masaha y'Ibujumbura. Twandanirize ano makuru twateguriye mu yavugwa mu gisata c'agateka ka zina muntu. Abantu barenga 15 barishwe abandi baranyuruzwa ndetse n'andi mabi aho nyanga agateka ka zina muntu aribonekeza mu kwezi kw'icumi twaraye dusozereye nk'uko biri mu cegeranyo c'ishira hamwe rigwanya itsinzikarizwa rya kiremwa muntu ACAT Burundi. Birananegura ko abagirizwa ayo mabi badahanwa. Ino nkuru twayiteguriwe na David Claude Bananashu. Ico cegeranyo kivuga abantu 16 bishwe, babiri banyurujwe n'abandi babiri bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi yagiye aribonekeza ishiramwe rigwanya isinzikazwa rya kiremwa muntu ACAT Burundi rigaruka ku kiziga c'umugabo catowe itariki 11 ukwezi kw'icumi cyo bitwa Gabriel Sinzi umunsi aho basanze amanikishijwe umugozi mu gasongero k'inzu yiwe ku mutumba Mungwa muri komine n'intara ya Gitega. Ishiramwe ACAT rikamenyesha ko abanyagihugu bavuga ko wonya kwigendera yiciwe ahandi mbere yuko azanwa ku rugiwe. Abo bicwa hanini batogwa atarupapuro rwo mwidondoro bafise kuri bo bagahambwa gihutihuti atamatohoza akozwe, ibiba bitisunza amategeko nk'uko ACAT Burundi ibivuga. Abagirizwa ayo mabi harimo abajejwe umutekano, abakora mwigendereza, ugaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Ico cegeranyo kiranavuga uko ugushikiriza iciyumviro, kwishira no kwizana n'ubu binigirwa mu menshi. Ikindi ico cegeranyo kivuga nuko
ubutungane bukoreshwa na leta ibituma abakora ayo mabi badahanwa. Akate Burundi ritera kamo leta y'u Burundi kwitaho gucungera umutekano w'abanyagihugu hakaba n'amatohoza yigenga abagirizwa ayo mabi bagahanwa. Iryo shiramwe rihamagarira amakungu gukurikiranira hafi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya ryibonekeza mu gihugu. David Claude Bananayo. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bw'amabusemerera ngo bushaka iterambere mu gihugu, ahubwo nibwo nyene mu myaka 20 ihaciye bwabaye intambamyi y'iterambere ry'u Burundi. Ivyo nivyashyikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye Parseme mu kiganiro yahaye abamesha makuru kuri wa gatanu, inyuma yaho Uburundi burutse kwibuka incungu z'igihugu za demokrasi no kwikukira kw'igihugu ucacu. Faustin Ndikumana aratanga uturero twinshi tugaragaza ko ubutegetsi bumaze imyaka 20 bwananiwe no gutwara igihugu. Nkuko mubizi rero ukwezi kw'icumi turakunda guhimbaza incungu z'u Burundi ya demokrasi, incungu kwikukira, incungu tuzikoze igihugu kandi zerekanye ugushaka uburongozi bwiza mu gihugu. Twategeza kuzifatirako mugo uravye kwihutira gushira kw'ingori z'amashugwe mugaye ivyiyumviro vyabo canke kugira bituze no bidufashe ku gihugu cacu kibogoka n'umugani wumvise n'ivyo bagasira ati ahatagira ubukuru nyabwo nta terambere nta tekano rihari. Bijya n'ijambo rikomeye cyane ryatse kutwigisha amagorwa y'ikivunga abarundi bagowe muri no misi cyane naho kwibara rigarukako. Mugabo ikiraje rero ni ingene tubona uburongozi buguma bwigenza n'ingene n'ibihari ukabona yuko tutagavye turashikaye. Ari uburongozi haba rigueur gukurikiza amategeko. Izo kugora kuja kubwira abandi uburi mushikirangandi cyangwa muri president ngo baha amategeko byakunani. So kamwe ko tuva uwaragezaho ivyo gusiga niho ku maso tuvuga inguze ubeshi hagarara. Dushake dugere no hejuru bavyumve. Kuki igihugu kamembe turabona igihugu kirakaho kigeze. Uburongozi buremangira ingene bimeze. Igihugu kimeze guca ashaka kuza kwa mu bintu byifashe neza, iki diskuru nta madovize ngo bajya abanyagi baruguru nta dovize ngo nta dolari bakeneye, igitoro gikeneye ngo abatunzi gusa. Imanga ko byakunaniye ahubwo hakuza kuvuga ko ibyo bintu bidakeneye. Gitoro kiruzuye amastation nataruja kukira. Ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu n'icyaha. Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo harama haragana ngo kurepara yiri mu muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntabayerekanye abari babyibagiye 20 ans après igihugu cyarane no kugura n'iyindi 20 ans après cyo ubutungane mu machaza ngo gusubiza rero ngo abantu ngo bivye ngo nibasubize nibaduhe raporo y'abasubije hasubije bangaye mbe basubije ngahe byahereye kusurunguzi. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo, asaba abanyagihugu kutigira sinabibazwa kubijanye n'ingene igihugu kirongowe, ahubwo badobe ku rutoke kubitagenda neza n'ubusuma bukorwa n'abajejwe intwaro. Hanyuma rero uburongozi kugira nabwo bukomere rero n'abanyagihugu baragiramo uruhara mugira abanyagihugu bigize sindabibazwa. Abanyagihugu babonye abanyuruje bakahihorera gutinya ngo sinobaza maze amafaranga baje asibagiye aho uri kuramikaza uburongozi bubi utabizi kubaza kiki ureka gutukana mbwa kubaza urasubira ati ibisivyo kudenonse ibisivyo muratwivyiri mutaniri bigenze nawe mumushirana ahose fukabaza nta murayika aho urenganyizwa abantu bakaza bakabivuga sino uretse wabikaza bonyene dufate nko muri commune kanaka ubutuge muri decentralisation umuntu uje kada karaje atoja amahera turatubaka iki nicubaswe kukibaza ngo uramenje no umenje gute. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBE. Mukanya tubatandukira muyavugwa mu gisata c'imibano. Ariko waje ko mbona twejeje amashuri atakazi sobango ariko amaze iminsi ufite icyumviro nk'uwo twotangura gutoragura bijya bicupa bya plastique tukabikuramo ibikoresho bikunda gukenerwa mu byumba gute ariko ahiye nibaza ko byokunda kwe
canke n'imbeho nabigura tutabeshanye. Ubu rero ushaka kuba madamu Fidele rondera akazi kazimasha urekane n'ico. Asha burya rero nibaza ko ibintu bihinduka bihereye mu ciyumviro naho coba gito naco ejo nzoja kwibariza numve. Mwaramutse neza naje kubereka agaproje kaje twariko turakorana n'urundi rwaruka tubana muri quartier. Abajene benshi barageze tuzi nkutu reka ndabe neza ndabona proje yawe yubatse neza vrema ariko wariyumviriye ku ngaruka zo mu kibano ndetse n'ibitukikije. Ego cane kandi turashaka gufasha n'urundi rwaruka tugatanga n'ubuzi. Très bien ivyiyumviro nk'ibi nivyo dukunda gushigikira turi kumwe tuzobafasha. Keni ntakubesha biragoye kwemera ariko uratwereka ubudasa kabisa. Murakoze pe ariko mubika ko bitari byoroshe abona bibwira bose namwe murimo mwaci intege ariko nanje nkomeza iciyumviro canje none rabo yaba yanje kirisi usigaye nanga n'akazi. Gwaruka ntutega amatwi baguca intege kutazoshika kuco ushaka niho bageze ariko si ugarukira tera intambwe ibikorwa byawe bizivugira. Mu gisata c'imibano ibiciro vy'ifungurwa vya nkenerwa mu miryango vyaraduze cyane ku masoko yo mu ntara ya Butanyerera. Mu kiringo c'ukwezi kumwe hari ifungurwa vyiyongeyeko amafaranga ari hagati y'amajana n'ibihumbi 2 ku kilo kimwe. Abaguzi bamenyesha ko babuze ico bafata n'ico bareka mu gihe abadandaza bo bavuga ko hakenye amafaranga mvamakungu hamwe n'ibitoro vyo kuja kurangura. Eric Niyonzima aho mu ntara Butanyerera ifu y'imyumbati yahora igurwa amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'amajana 8 ku kilo mu kiringo c'ukwezi kumwe igeze ku 1200. Ifu y'ibigori nayo igurwa amafaranga 2000 mu gihe yahora ku mafaranga 1500. Ibirayi bita move arivyo vyiza gusumba ibindi bigurwa amafaranga 1800 ku kilo kimwe. Ibirayi bita kijumbu bigurwa 1800. Isoko ryacu aho mu ntara Butanyerera rimenyesha ko ku birayi hiyongereka amafaranga amajana 3 ku kilo kimwe ugeranije nuko vyagurwa mu kwezi kumwe guheze. Ibindi bifungurwa vya nkenerwa vyadugijwe ibiciro ni nk'umuceri, kigori ugurwa amafaranga 2500 ku kilo kimwe, hakaba hiyongereko amafaranga 1000 mu kwezi kumwe. Umuceri bita rugombo muri no misi ugurwa hagati y'ibihumbi 7508 ku kilo mu gihe wahora ku mafaranga 6000. Umuceri bita mu Tanzania wo waduze cyane kuko bugugwa hagati y'8 n'9. Isoko ryacu rimenyesha ko wiyongereyeko amafaranga arenga gatoya 2000. Ibiharage bisanzwe bita kirundo bigugwa amafaranga ari hagati y'2500 n'3000. Aho bikaba vyongereyeko amafaranga 500 ku kilo kimwe. Ibitunguru vyera bigurishwa amafaranga 3500. Ibitunguru bitukura bigugwa amafaranga 3000. Nayo nyene hongeweko amafaranga 500 ku kilo kimwe. Ibifungurwa bitadugijwe ibiciro aho mu ntara Butanyerera muri iki kiringo c'ukwezi ni bitoke hamwe n'amateke. Ikilo c'ibitoke kiri ku mafaranga 1200, amateke nayo agurwa amafaranga 2500. Abaguzi bavuga ko ibiciro cane cane vy'umuceri vyaduze cyane kandi arico gifungurwa abana n'abakuze bakunda kwihereza. Muri rusangi bamenyesha ko batakigira ayo bacirane bamira. Ku ruhande rwabo abadandaza ku masoko makuru yo mu ntara Butanyerera bavuga ko umuceri wo muri Tanzania waduze cyane bivuye ku ifaranga ry'u Burundi ryakorotse agaciro kandi bagiye kurangura bakoresha ibitoro vyinshi kandi bizimvye ku isoko rya magendo. Ku bidandaza bisanzwe birangurirwa hagati mu gihugu ingorane nyamukuru zivugwa no badandaza no bukene bw'igitoro hakiyongera kamatagisi n'amakori hamwe n'ibiturire batanga mu mabarabara kuva iyo barangurira gushika ku masoko ya Kayanza, Ngozi, Kirundo n'ahandi basumira ku masoko nkuko bandanye bivugwa n'iryo soko. Reka dushimire na mugezi wacu Eric Niyonzima. Nino ngaha kwino nkuru yiwe cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatandatu nkaba nkingurukiye mwebwe mwese nafashe umwanya wo gukurikira ano makuru bagenzanje umunsi kucafashije kugira ano makuru ashobora gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.